Ivyo bizoguma bimeze uko nyene. Ego ivyo bizosohora nivyo kuri. Ivyo kuko ijambo wige kwizera utarabona. Wizigire Imana. Bugingo ntazo kwigira gumaramaza. Ivyo bizoguma gutyo nk'uko vyanditswe mu ijambo. Ureke nk'uko rigume nk'uko ryanditswe. N'ijambo riguma mu mutima. Uzoribona risohora mu gihe caryo. Ivyo biguma gutyo. Ukwizera kuzotsinda. Naho vyose vyo bigwanya. Bugingo ni wizere gusa. Tu ne seras pas vaincu. Ntuzotsindwa. Celui en qui tu as confiance, Uwizigiye héros de la victoire. Ni umuhizi wo mu ntambara. Amen. Cela reste ainsi. Ivyo biguma gutyo. Tu ne dois pas t'interroger plus longtemps. Ntugomba kwibaza ibibazo vyinshi cyane umwanya muremure. Sur quel chemin ton Dieu te conduit. Mu nzira Imana yawe ikurongoramwo. Il peut bien me porter dans ses bras de paix. Irashobora kugutwara mu maboko yayo y'amahoro. Ne sens pas. Naho wokumva umenga sihiri. Cela reste ainsi. Ivyo biguma gutyo. Tu peux faire confiance au Seigneur. Ushobora kwizigira umwami. Même si les choses sont sombres et troubles autour de toi. Naho ibintu vyoba vyijimye iruhande yawe. Tu peux voir le secours. Urashobora kubona ubutabazi bw'Imana. Dans la foi. Mu kwizera. C'est pourquoi. Ico gituma shikama. Ivyo bizoguma bimeze gutyo. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bakundwa bene data n'abashiki banje mu mwami, kubwo kuraba ijambo ry'Imana na mwene data Frank hano izirici, ndaramukije bene data bose n'abashiki banje mu kwizera mw'isi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami ashimwe ahabwa ibyubahiro ko tugishoboye kubaho mu gihe c'ubuntu. Muri Zaburi 110 haranditswe ko tugomba guharura imisi yacu kugira ngo tugire umutima urimo ubwenge. N'abakiri bato barashobora gukugwa mu buzima bwo kw'isi. Nico nko kuri muri cyo ku buzima bwa Vili Marti yatwawe muhira itariki 29 z'ukumunani afise imyaka 57. Yari yiteguriye guhura n'umwami. Ubu rero arashobora kubona ivyo yizeye. Willy yarazi yuko umucunguzi wiwe ari muzima, kuko mu majambo yiwe ya nyuma yaravuze ati Yesu nwanesheje, Yesu ni muzima. turashima kandi n'ibimenyetso
nta ibihe birebire dusigaje. Isi n'ijuru bizorengana ariko ijambo ry'Imana rizogumaho ibihe bidashira. Mbega ubuntu hashobore kuba kuri twebwe muri ino misi ya nyuma mibi turonke ubuhungiro, tugire ubuhungiro muri ino misi ya nyuma mibi, kuko umwami wacu niwe ngizo yacu. Turashishikara mu ijambo ryiwe kuko niwe jambo. Dufise amashimwe, turanezerewe ko umwami yashoboye gutuma mwene data Frank ngo atangaze ijambo ry'Imana nk'uko ryanditswe, natwe gutyo uno munsi kandi dushobore gushikamika ugutegurwa kwacu n'akanwa katumwe. Inkumi zose z'ubwenge uno munsi ziriko zirumva umuhamagaro wa nyuma kandi ziraje gusanganira umukwe. Inkumi zose uno munsi ziriko zumva umuhamagaro, ziriko zija gusanganira umukwe. Imbere y'uko senga nagomba gusoma ijambo ryo mu Bafilipi igice ca 3, Abafilipi 3 ndahera ku murongo wa 10 gushika kuri 21. Murongo wa 10. Le connaître, lui et la puissance de sa résurrection et la participation à ses souffrances. Ngo ndamumenye n'ubushobozi bwo gukuzuka kwiwe no gufatanya nawe imibabaro yiwe shushanywe n'urupfu rwiwe, ngo kumbure nshike kukuzuka kw'abapfuye. 12. Si ukugira ngo mpejeje kubihabwa canke ngo mpejeje gutunganwa rwose, ariko ndabandanya kugira ngo mbone gufata kimwe catumye nanje ubwanje mfatwa na Kristo Yesu. Bene data, jeho kubwanje sinibwira yuko maze kugifata, ariko ico nkora ni iki kimwe gusa: nibagira ibiri inyuma kandi nshingira ibiri imbere. 14. Mbandaniriza gushika aho dutanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja mw'ijuru. Murongo wa 15. Nuko abatunganijwe uko tungana twiyumvire dutyo, kandi namba ari ico mwiyumvira ukundi, Imana izokibahishurira naco. Mugabo rero ukuri dushitsemwo aba ariko tugenderamwo. Amen. Bene data munyigane, mwitegereze abagenda batwigana nk'uko mudufise kw'icitegererezo. Amen. Kuko benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abansi b'umusaraba wa Kristo. Murongo wa 19. Iherezo ryabo ni uguhona, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, iby'iyi si nivyo bababaye. 20. Twe iwacu ni mw'ijuru. Amen. Niho twiteze umukiza ko azova, niwe mwami Yesu Kristo. Azohindura imibiri y'ubufafara bwacu ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe, nk'uko afise ubushobozi bumubashisha kwigandurira byose. Amen. Amen. Gushika ngaha rino jambo ry'igiciro ry'Imana, umwami ashobore kugaragaza uno munsi ububasha bwo kuzuka kwiwe hagati yacu. Iryo niryo sengesho ryacu twebwe twese turasenga.
mana nkuru y'ubuntu avec des cœurs reconnaissants, n'imitima ishima nous nous tenons ici turi hano et regardons à kandi toi turaba kuri wewe d'où vient notre secours. aho gutabarwa kwacu kuva turi ngaha Pour écouter ta kugira ngo twumve précieuse ijambo ryawe ryera ry'igiciro kuko elle est la seule chose nicyo kintu qui cyonyine peut nous aider. gishobora kudufasha mwami utugirire ubuntu Nous ne voulons pas seulement entendre ta ntitugomba gusa kumva ijambo ryawe ariko turagomba kugira umwimenyerezo w'ubushobozi bwo kuzuka kwawe hagati yacu o mana sonde, usese ubugingo bwose uno munsi examine-nous. udusuzume mwami Quelque chose ne peut nimba pas hari ikintu subsister kidashobora guhagarara imbere yawe aho rero ugikureho mwami Nous voulons te servir. turagomba kugukorera Nous voulons que turagomba ta ko volonté ukugomba kwawe gutunganye gukoreka mu bintu byose utubatize twese muri mpemu yera afin que kugira ngo ububasha bwawe bwo kuzuka dushobore kubuhambya ntihagire n'ikintu na kimwe cyo ku isi cyo kumaho dushobore kwibonera toutes les maladies, indwara zose inkomezi zose za satani ibyo bintu byose bitera ubwoba puissions les voir dushobore disparaître kubona bingika et que toutes ces gens maze boiteuses abamugaye bose bashobore kwibonera amagara uhezagire ukomeze utwaye ijambo mu buryo budasanzwe uno munsi inonde-le de ta umwuzuze ubushobozi bwawe bwo kuzuka rends-le frais et vivant umugire en ton esprit. mushasha muri mwemu wawe yera usige iminwa yiwe igihe aza kubandanya kuvuga mwami ukore Puissamment mu buryo bw'inkomezi ku bwa mpemu wawe yera umanuke kuri twebwe mu buryo bushasha ndabigusabye mu izina rya yesu kirisito amen amen moi aussi, nanjye je ubwanje voudrais saluer nagomba kuramutsa tous très bose cordialement. bose mu buryo bw'abavukanye guhera hano iziriki bose ndabifurije n'umutima wanjye wose imigisha y'imana Naturellement, il y a mu beaucoup buryo de busanzwe choses hari ibintu que- byinshi mais premièrement, ariko ubwa mbere nagomba gushimira mwene data Bagadner kubw'ijambo ry'igiciro iryo yasomye mu ntangamarara tout y est. byose birimwo Exhortation, impanuro ukugabisha inyigisho ukuhumurizwa byose biri muri ayo majambo kandi sommes reconnaissants. dufise amashimwe kubw'umwami wacu kubw'ivyo Nous reconnaissons au signe des temps turamenya ibimenyetso by'ibihe yuko ukugaruka k'umwami est vraiment vy'ukuri à la porte. kuri ku muryango Et nous savons tous turazi twese ce qui a été prédit icabuwe et ce qui se passe. n'ibiriko birakoreka Et nous pouvons turashobora relever nos têtes kuraramura imitwe yacu kuko turazi neza que la rédemption ko de notre ugucungurwa corps kw'imibiri yacu kuri hafi Cependant, la plupart nubwo biri uko abantu benshi ont appris qu'un frère est venu barize nous ngo voir hari avec mwene un data yaje livre. kundaba afise urutabo runini mw'urwo rutabo Il n'y a que des critiques harimo gusa ibyo kunegura mwene data Branham envers ces déclarations, n'amatangazo envers yiwe tout. kuri byose Il voulait me lire yagomba les kunsomera titres ou les détails, imitwe y'amajambo cyangwa ido n'ido ariko namutegetse ngo yugare igitabo et de quitter le bureau. ave mu biro byanje Je n'ai rien à voir nta na kimwe mfatanije avec ce que font hamwe les n'ivyo adversaires du abagwanizi Seigneur b'umwami en ce bakora temps. muri kino gihe Et aujourd'hui, uno munsi je veux faire lire ndagomba gusoma ce que j'ai sur mon cœur. ibyo mfise ku mutima wanje Mais avant de le faire, ariko imbere yo kubikora
Chers frères et sœurs, bakundwa bene data na bashiki banje ndabasabye croyez-le-moi, munyizere j'ai devant Dieu imbere y'Imana telle mfise responsabilité igikorwa kidasanzwe ata muntu n'umwe agifise muri kino gihe kandi ntwaye ikintu gihambaye mbere guhera mu ikanguro ryanje gushikaho aho nzokwiryamira. Et mardi, kandi kuwa kabiri j'avais remis tout. nafashe byose ndabishyira ku birenge by'umwami, J'avais tout consacré au Seigneur. byose nari namaze kubyegurira umwami. Je venais de me lever nari et mpejeje alors guhaguruka retentit la parole hanyuma puissante. humvikana ijambo ry'ububasha Retransmets ngo subira utange uhereze bose les 4 à 7 des services de guérison de frères. ibikorane bine byo mu bikoranirwe bya mwene data Branham. Ico gihe rero naciye menya Je n'avais ko plus rien à dire. atakindi kintu nari mfise mvuga, ariko bose bari bafise ububasha amahirwe yo kumva no kuraba ico umwami yari yakoze mu gihe cacu. Ubu rero ndasenga mwene data Branham asoma ibyo nagomba kubabwira. Ndagusaba bakundwa bene data na bashiki banje mu mwami, bindi ku mutima yo kubwira bose ukugabisha gukomeye cyane. Ntimugire ibiganiro na bimwe canke ibihari na bimwe kuri byerekeye mwene data Branham n'ubukozi bwiwe. Ijambo ryo muri mu ngoma 16:22 kivuga ngo ntimukore ku basigwa banje, ntimugirire nabi abahanuzi banje. Mwene data Branham yari umuhanuzi yasezeranywe, umugabo yatumwe n'Imana kugira ngo azane ubutumwa bwa nyuma buzoba integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, nk'uko umwami wacu yashoboye kubivuga muri Yohana 5:19 ngo nukuri ndabibabwiye, umwana nta na kimwe ashobora gukora ubwiwe kiretse akibonye data agikora. Uko niko mwene data Branham yabivuga nawe nyine. Ubwa mbere yarabona ukwerekwa idonido ku muntu uwo yagomba gusengera, yashobora kandi hanyuma kuvuga ko akize mu izina rya Yesu Kristo. Itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1933 yarasubiyemwo ico yavuga yakunza kuvuga ati nabonye ibihumbi n'ibihumbi byo kwerekwa kandi byose byari by'ukuri. Muri Mariko 4:28-29 haranditswe ngo nukuri ndababwiye ibyaha byose bizoharirwa abana b'abantu, mbere no kurogota uko bazobikora. Ariko 19 ngo ariko uzorogota kuri mpwemu yera ntazoronka imbabazi ibihe bidashira, ariko aba atsinzwe n'icaha c'ibihe bidashira. Mfise inkomoko y'ubutumwa bwose bwa mwene data Branham hano, kandi bwinshi muri bwo burangizwa n'ibikorane byo gukiza indwara. Imyaka 10 nafatanye nije na mwene data Branham. Ubwanje
nagize umugabane mu bikorane by'Imana hamwe n'ibikorane byo gukiza indwara. Ndicabona ciboneye kandi ciyumviriye ubukozi bwiwe n'ibyo umwami yakoze ku bwiwe. Ubu rero mwese mufise amahirwe yo kubaho, yo kumva ibikorane y'ibyo byo gukiza. Mbega mumaze kubona, mumaze kumva ibyo numva ni bya Bibiliya? Ubwo ibyo biba bimaze kugaragazwa ko ari iby'ukuri canke ibyo ni ibinyoma. Ubu rero hagomba kuba ingingo. Mbega Kristo ni muzima? Ni wa wundi? Aho rero araza kwigaragaza kwa kundi nyene. Mwebwe mw'abapentekotisti, Yesu ntiyavuze ngo ni wa wundi kandi azogumana natwe, nk'uko Pawulo yavuze mu cete ciwe c'Abakorinto ngo nimwavuga mu ndimi mwese abantu bazorengana bibwire ngo mwatakaje ubwenge. Ariko umuhanuzi, nihaba ubuhanuzi buvuzwe, ivyiyumviro vyo mu mutima bigahishurwa, abantu bakagwa bunamye bakatura ko Imana iri hagati yanyu. Mwebwe muri mu murongo w'amasengesho, muzi ko ntabazi, nimuduze ibiganza. Umwe wese muri mwebwe naduze ikiganza. Sinzi mbona umuntu n'umwe, jewe noba nari maze guhura nawe mu buzima bwanje. Mwebwe mu ikoraniro ryose bose badugije ibiganza byabo. Murabizi, murazi ko ntatabonzi kandi nabo nyene ntibanzi. Ndabingize nimusubire muduze ibiganza byanyu. Murakoze. Namwe mu ikoraniro, namwebwe sindabazi, nzi gusa Julius Statkis namubonye mukanya. Rero nimurabe igikorwa gikurikira mu kanya gakurikira. Ingingo si jewe, ariko mwebwe mu ikoraniro murashobora kwicara. Ariko mugabe si jewe. Aba bantu nabonzi, nabo nyene ntibanzi. Nadugije ibiganza byanje imbere y'Imana, nabo nyene badugije ibyabo imbere y'Imana ngo babigaragaze. Babikoze, ntibanzi, nanje sindabazi. Nico gituma birakwiye ko haba ikintu kugira ngo ivyanditswe bisohozwe ko ari vyo kuri. Rero raba umugore ngaha, ndibaza ko aya mamikro yose akora. Rero turi hano, duhuye hano bwa mbere mu buzima, umugabo n'umugore. Jesi ndamuzi, sindigera ndababona. Turi hano, turahura hano, duhuye ubwa mbere. Murakoze, ego. Ariko arafise igituma ari hano. Yesu ashobora gukora iki ubu nk'uko nabivuze? Igituma nuko ugukira kwamaze kubaho. Mu by'ukuri ni mu mishishago yiwe niho twakirije. Yesu Kristo ni wa wundi ejo uno munsi kandi ibihe bidashira. Yesu Kristo yahuye na wa mugore kw'iriba, aramusaba amazi yo kunywa. Murazi izo nkuru. Yesu yaramuvugishije gushikaho abona agahinda kiwe. Mbega ako gahinda kari iki? Yarafise abagabo 5 kandi n'uwo bari kumwe muri ico gihe nawe ntiyari umugabo wiwe. Amaze kumubwira ivyo, arishura ati, ndamenye yuko uri umuhanuzi, kuko Mesiya azoza kandi azotubwira vyose. None we urinde? Murabona, yari ikimenyetso ca Mesiya. Yaraduze n'umubiri wiwe w'inyama, amaze guhindurwa, ariko mpemu wiwe yaragarutse kw'ishengero. Ubu rero twiyegurira Imana kugira ngo mpemu yera akore muri twebwe. Sinzi
sinzi uwo ari w'umugore sinzi icyo ari cyo arashobora kuba yaje kunegura arashobora kuba yizeye arashobora kuba ari umuntu atizeye yaba yari umuntu anegura mugabe kizakuca kiba murabona mumaze kubyumva rero hoshobora kuba ikintu nka cya Ananiya na Safira nk'uko umwami yabwiye ujya mugore gushikaho amenye ingorane ziwe ntushobora kuvuga mushiki wanje uragwaye n'amajambo arenze ko yemeye ko aza mu murongo w'abagwaye aravuga ati nkavuga nti ntushimwe ko umwami yagukijije ariko muhemu yera niyamanuka akampishurira icyabaye cyangwa ikiri mu buzima bwiwe nimba azi icyabaye mu buzima bwiwe arazi nuko izobaho murabyizera ibyo yego nagomba rero kubwira uwo mugore kuvugana n'umugore n'ubwa mbere duhuye kandi uzi neza ko hari ikintu kiriko kirakoreka yaba wari imbere y'umuntu ntiwari kumva ivyo umaze kubona ujya muco umaze kubona ujya nkingi y'umuco ijya foto ujya muco nyene uri hagati yanje nawe nimba ari ya nkingi nyene y'umuriro yarongora ubwoko bwa Isirayeli wa mwami nyene wambaye umubiri akavuga ati mvuye ku Mana kandi nyanisubire ku Mana maze yamaze gusubira ku Mana yahuye na Paulo muri ya nkingi nyene y'umuriro imwe yo mu isezerano rya kera Paulo acaba impumyi ijwi ryavuze ngo Sawuli Sawuli kubera kuri kurampama arishura ati urindeka mwami murizera nimba ujya muco nyene ujya mwami nyene ari hano ijya nkingi nyene y'umuriro ubwo rero co kimwe nyene biraza gukoreka nimba ashobora kumpishurira igituma uri hano aho rero Imana yitwararitse ingorane zawe mbega ijwi ryanje riko rirumvikana mu ikoraniro womenga ko umugore ariko anja kure arababaye cyane nico agwaye arashavura aragigimiza umutima wiwe ugomba gucika ntagihema neza yabaye ku bitaro nimba ari by'ukuri tuzi ikiganza urakoze mbega yo wari ko ariko yaraje uno munsi n'ibihe bidashira hari umuntu kandi yumvira yuko navyiyumviriye oya aho rero nagomba gusubira kuvugana n'umugore sinzi mbega havuzwe iki wewe avuga acishije kuri jewe hariho umuntu akoresha iminwa yanje nimba muvyizeye ko ari umwami aho rero duzi ikiganza murakoze ego uyu mugore agwaye uguhagarika umutima kandi asengera umugabo wiwe kandi agwaye arthrite reka ndakubwire irindi mbega uza kwizera ko ari muhemu yera agwaye arthrite kandi uri kusengera n'umukobwa wawe mbega wizera ko Imana ishobora kumbwira icyo umukobwa wawe afise agwaye mu mugongo bose barakize uko ari babiri nawe urakize nimwitahire mwese muhira mwakize mu izina rya Yesu Kristo amen nizera yuko umwana w'Imana yazutse mu bapfuye amen kandi ko ari hagati yacu mu buryo bwa mpwemu yera arashobora gukora kuri mwebwe mwese ibyo yakoze hano ku ruhimbi nimugire ukwizera umugore ari imbere yanje rero ubu nawe nyene ntawe nzi sinamuzi ndagusabye nimba ariko bimeze nuvyemeze urakoze ndagushimiye nimba mpwemu yera yohishura igituma uri hano wo kwizera yuko ari we
Amen. The lady is suffering with a high blood La pressure. femme umugore souffre d'hypertension. agwaye uguhagarika umutima. Ndabona umuganga ariko aramupima ku kuboko akamubwira ati ibipimo ni byinshi cyane, mbere agwamenetse n'umutwe. Ndabona yuko ufise ukwerekwa kubi. Raba, murabona yakanya gato kumbure ibindi bintu biraza kuvugwa. Hariho kandi n'ikibazo mu muhogo wawe, kandi bakwandikiye imiti ariko ntibyafashije. Birakugora no kumira. Urwaye hypertension, ufise n'ikibazo cyo kubona. Ibyo byose urabifise, ni by'ukuri. Ego urakoze, nugende urakize ububasha bw'Imana mu izina rya Yesu. Na twebwe ntituzinanye wa mugore. Nawe ufise ibiro byinshi, urafise ikibyimba ku gihimba cyawe cyo gusama. Ego niba ari byo duzi ikiganza, barakuravye. Hariho umuntu La disposition de foi est tellement puissante ici devant. Ukwizera ni kwishi cyane hano imbere. Hose abantu bariko barasenga, ukwerekwa kuva aha na hariya. Ndiko mbona umuntu, ndiko ndagerageza kuraba mbega ni hehe, ni giki. Ndabona warasuzumwe, wategerezwa kubagwa muri kino gihimba kiri ku gihimba cyawe cyo gusama. Mbega uraza kwizera ubu? Urafise ikintu ku mutima wawe, hari umuntu uri kurasengera. Ni wizera n'umutima wawe wose, ibyo biraza gusohora. N'umugabo yaramugaye, n'umugabo wawe niwemera umwami Yesu Kristo, niwizera uko wewe na uwo mugabo wawe mwese mukize mu izina rya Yesu Kristo. Urizera? Hariho umuntu ari hano, nabonye ukwerekwa mu kanya, nabonye ikintu kitari kimeze neza hamwe no mu muhogo. Ubu rero niwe mugore ari imbere yanje, uwo nabonye mu kanya gaheze, baramubaze. Uba wizeye yuko Imana ari hiri kandi ko yumva amasengesho? Urabyizeye? Margarita niryo zina ryawe, uri umugore w'umuvugabutumwakazi. Niwitahire iwanyu winezerererwe, wakize kubw'ububasha bw'Imana. Imana iguhezagire. Umugore avuga ati Imana iguhezagire mwene data Branham. Natwe ubwacu, natwe nawe ntituzinanye. Imana niyo yampishura igituma uri ngaha hano. Uraza kubyemera nk'uko ari Imana igukiza kandi yagucunguye. Ufise ikintu mu maraso yawe, urwaye diyabete, ufise ikibazo cy'umutima, kandi uri umugore nawe w'umuvugabutumwa. Kugira ngo umenye yuko ari umwami avuze, uri kusengera umugabo wawe ashobora kwinyeganza gato, aragwaye, ari ku musego. Mwese murakize mu bubasha bw'izina rya Yesu Kristo. Yaba gusa mwashobora kwizera, niko umwami avuga. Byose birashoboka kuri uwo yizeye. Mwizera yuko ari hano? Yesu yaravuze ngo niwashobora kwizera byose birashoboka. Amen. Ubu rero hariho umugore ngaha, umugore yirabura. Ehe, ngiyi ishusho itunganye yo muri Yohana 4. Wizera ko Imana ishobora kumpishurira ingorane zawe? Rero we nturi wo muri kino gisagara, uvuye kure.
Tu viens de Long Beach uvuye i Long Beach et tu as un cœur enflé ufise umutima uvyimbye et tu peux rentrer chez toi. niwitahira iwanyu ubwire umugabo wawe uti Tu as été. wakize. Je ne connais pas cette femme, sinzi umugore mais c'est le Saint-Esprit. ariko ni mpwemu yera niwe yahishuye ivyo bintu. Vous pouvez critiquer, murashobora kunegura ko uwo mugore ariko akoma induru n'umunezero yaba mwakize namwe mwari gukora nk'uko nyene. Mwizere n'umutima wanyu wose. il pourrait avoir hoshobora kuba ikanguro rishasha kw'ibarabara ry'iyasuza. ubu rero je sens qu'il y a des pensées ndumva ko hariho ivyiyumviro mu ikoraniro que je lis des yuko ndi kusoma ivyiyumviro oyaye kandi oyaye. femmes. wa mugore ndakwinginze Approche-toi un peu plus. niwegere gato kandi Tu sauras si quelque chose uraza kumenya ko hari ikintu que nahishuriwe ce soit vrai ou non. yaba byo canke atari Tu byo. as une maladie de femme. ufise ingwara z'abagore urafise n'ikivyimba urakize niwitahira iwanyu mu izina rya Yesu Kristo. we wa mugore nuze rero ubu nuze. yego ndabona nivyo urafise ikivyimba bateza kukubaga. Crois-tu que le Seigneur wizera ko umwami yagukijije? tuzi ikiganza cawe ushimira Imana yabikoze. That old asthma about kills you sometimes. Can't Je t'en prie, regarde. ndagusavye raba hano wa mugore urafise Tu asuma penses tout le temps. igihe cyose wibaza ko ari impera yawe urakize niwitahira imuhira ushimira umwami. we nawe wa mugore urafise ingwara y'umutima ikomeye urakize shimira umwami witahira iwanyu ukize. Crois-tu wizera yuko ingwara yawe ni mukumere ku mutwe ibyo ufise byose na kanseri tu es ko ukize? et toi là, nawe we hariya urafise kansera ufise igitutu kuri wewe. mwese murakize nimwitahira iwanyu mu magara meza. murabona Yesu Kristo arabikoze byose birashoboka. nawe uri hano urakize wateza kubagwa n'a plus besoin ntugikeneye ko bakubaga. nawe ufise ikivyimba nawe uteza kubagwa umaze gukira ntugikeneye ko bakubaga. nawe we ufise ingwara muri estoma nawe urakize niwitahire wirire ibyo kurya vyawe. amen. mwami Yesu akora ibyo byose. haleluya. urabona nawe urakize wa mugore. nawe we n'umwana wawe muto umubebe wawe ahumye nawe we wakize n'umwana nawe nyene yakize. Yesu Kristo ashoboye byose. mwese mushobore gukira. wivyimbira kwiki wa mugore mukiri muto hano n'umwana wizera yuko je n'umuhanuzi w'Imana. umwana wawe umubebe wawe aragwaye cane cane. urizera ko Imana ishobora kumpishurira ico ari co? umwana yavutse ari impumyi. urashobora gukorera Imana by'ukuri? nugende wizere. umwana yavutse ari impumyi nivyo. yego nivyo ariko kumbure umwana yabaye impumyi mu munda yawe kuko waramize ibintu mbere uko niko umwana yavutse ahumye. umwana arakize. mwese nimwigire muri babiri mu izina rya Yesu Kristo. nawe wa mugore urafise ingwara z'abagore kandi nawe wakize. wewe niwizere n'umutima wawe wose nufata inzira yawe n'umunezero. nawe we n'ingwara yo mu mugongo wakize niwitahire unezere mu nzira yawe. mwese muri hano ku murongo mwese mwamaze kuba mwakize nimuvyizere. umwe wese muri mwebwe yakira gukira ingwara ubu nimwizere. mwese mwizere. aho rero twese turasengera hamwe. ya Mana nyene ikiza ubugingo, ya Mana ikiza umutima, iyo Mana nyene ikiza ubugingo, niyo Mana ikiza umubiri. murabona mwemu yera ari hano kandi arakora. nimuhaguruke mwese ndabigize mwakire Yesu. niba ngaho abanyabyaha bari hano
baragira inkombe intsinzi uno munsi baba bizeye muduze ibiganza amacumi n'amacumi baragurutse nimuze imbere nimuze mupfukame musenge mwebwe mwese mugomba kwegura ubuzima bwanyu umwami nimuze ndabinginze haguruka muegere imbere turaza gusengera hamwe ego uko byaba bimeze kose nimuze kugira ngo dusenge nimuze mu nyonga h'Imana hano umwami ariko anyereka ukwerekwa ariko yampagaritse yambwiye ngo hamagara abantu bihane amen kumbure hamwe muri mwebwe muri abo bose begurira ubuzima bwabo Imana hariho umwe azoba umuvugabutumwa ntabyo nzi ariko nimuze Imana irabahamagaye yagomba ko mpagarika n'umurongo w'amasengesho ngo ndabahamagare mwihane maze ndabahamagarire ku mwami nimuze imbere muhe ubuzima bwiwe Yesu Kristo wazutse ni wa wundi nyene Yesu ari hano jewe ndi umuntu akenya atize ariko Mesi ari hano umwami ari hano nihashimwe Imana nimuze mwe bugingo mwabaye mu byaha nimuze imbere turi mu nyonga hiwe dupfukame iruhande y'igicaniro nihari umpemu yera ari hano sindabizi ikiza gukoreka mu minota ikurikira hari ikintu cambariye ngo hagarika umurongo w'amasengesho bahamagara abantu baze bihane ndabikoze ubu nimwemere mwizuzwe n'Imana mwahamagawe umunsi umwe umumarayika w'urupfu azoza abahamagare ubu rero umumarayika w'umwami ari hano umwami arabahamagaye ntimumushibure uno munsi ariko nimuze ubu nimunyigange nawe araza kunyiganza ikiganza ciwe nimuze kumbure turafise akaririmbo ako dushobora kuririmba ngo nk'uko ndi Amen. 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 Oh, amen. Amen. tugaruke muri Bibiliya tugaruke mu gisagara c'Imana tugaruke mu mwidegemvyo w'ijuru mbega umunezero tuve mu gwijiji hariya amabuye yapfuye ariko tuze mu muco mu gitondo Yesu arongora ikoraniro ryiwe Yesu arongora ishengero dusubire kuri Bibiliya dusubire mu muco dusubire mu ijambo ribe ijambo ryacu imisi yose imisi yose tube twejejwe n'umwami tugaruke kuri Bibiliya nivyo binezereza umwami Yesu ariko arahamagara ubu ari mu ijuru dukurikire ijwi ryiwe
Souvent, nos pères kenshi bene ba data habitaient à Babylone. igihe bari babaye i Babuloni barifuje. Maintenant, Ubu rero nous avons atteint Sion. twashitse i Siyoni, aho ku mugwa w'Imana ahari ubumwe. Retour à la Bible, Tugaruke muri Bibiliya, à la lumière de la parole. tugaruke mu muco w'ijambo, Que ce soit notre mot d'ordre, ribe ijambo riturongora iminsi yose. sanctifier le Seigneur pour toujours. Twiyejejwe n'Umwami iminsi yose. Retour à la Bible, Tugaruke kuri Bibiliya, où toute séparation cesse. aho gutandukana kose ibice bihagarara. Fuyant de Babylone vers Sion. Tuhunge Babuloni tuje i Siyoni. Oh, quelle source! O mbega isoko rihezagiye. Oh, nous l'avons longtemps cherché. Kenshi twagerageje kurondera umuco. Et maintenant, Ubu rero ku mugoroba, mu gihe cy'umugoroba, nous trouvons twarawutoye comme la parole. nk'uko ijambo ryabisezeranye. Retour à la Bible. Tugaruke kuri Bibiliya, Amen. À la lumière de la parole. tugaruke mu muco w'ijambo, Que ce soit notre mot d'ordre, ribe ijambo riturongora iminsi yose. sanctifier le Seigneur. Twejejwe n'Umwami ibihe byose. Retour à la Bible. Tugaruke muri Bibiliya, Suivez l'appel du Seigneur. dukurikire umuhamagaro w'Umwami Vers les paroles du Sauveur mu majambo y'umucunguzi wacu, que nous aimons tant suivre. uwo dukunze gukurikira. Ne plus jamais s'éloigner Tituzigere tuja kure y'uwo vers si glorieusement. yaducunguye akaduha umwidegemvyo w'ubwiza. Des êtres célestes sur terre. Abantu bo mu ijuru bari ku isi, mbega umunezero. Retour à la Bible, Tugaruke muri Bibiliya, à la lumière de la parole. mu muco w'ijambo, Que ce soit notre mot d'ordre, ribe ijambo ryacu riturongora iminsi yose. sanctifier le Seigneur. Twejejwe n'Umwami ibihe byose.